Yes, nuko bimeze rero inyuma kuvuga amakuru avugwa kuri Alfred Muhimbare. Rino giye yatanze ubutumwa ari kumwe kandi na Monia Fleur, Bwana Biggie na Ruban. Ubutumwa rero ubwitege. Cyagiye twari turindiriye kigize gute? Kigize nkuko ubonye cyatwese ko gira gisohore. Isanamu umuntu ageretse kuguru kuyundi. Aheze imyaka aheze iminsi myinshi haba ku stage babitwereka. Batwese n'amafoto agenda atandukanye. Abate bake bavuga ati bari ankupa banati Ndirimbo. But this time naho tutaramenya neza bigatera bitubwira nka manager wabo yuko bari ankuple. Bimwe mu bintu bigaragaza kugumana kwabo. Harimwo ko urakoze. Bari ankuple n'abana mu nzima. Kamaze ngabanye hemwe bya visual. Twavugiyemo. Bari ankuple baranabana mu nzu imwe. Alfred Muhimba sorry Monia Fleur na Rinochi. Wa muhungu. Monia Fleur na Rinochi bari mu uretse ko bari mu rukundo nk'abandi bose igetse ko baranabana. Ibintu bya Fleur bizaranye. Nyakari. Uze kujari uraza kubona impamvu. So tubona aho hazananye Monia Fleur kwisanga mu ndimbo y'abanyakayanza ubwo nyene ufata ubunyakayanza bw'iwawe n'umugabo setu barabikreye cyera bwira ikintu yakora abagenzi akora ibintu bigafise mu ruhara bigafise mu ruhara igihe jewe ivyo mfise mu ruhara ni ndimbo y'abahungu bane uwa gatanu yinjiyemo umukobwa ntuzi ingene yaje kubera umukuri side y'umugabo yaje kubera ko jewe cyo genda nagiye Dubai kurangura sanga yagiye utabizi rero mu kubaza mbaje ati byagenze gute umunyakayanja ndatekeza navuga iki sinzi ko munyakaje tavyo atakanga umuntu wasavye ntigiye ka munyakayanza ndabinjiri gusa mugabo ijerekezo mugabo anyway ruvya Monia Fleur rero na Rinoji byatanguye mu black umaze kubona ibintu bitangwa muri scandals muvuga ati tutwike ko dukundana batanakundana ako no nibasakashwa ko ari black ijira bwa havyo wemereje ko Rinoji shoko kwakundana Monia Fleur Surukunda gusa n'abana munzu. Ubona munzu. Mungaza bahomba. Ahomba kubera. Batangarasiyo bose. Ntibakora bose. Monia Fleur atangarasiyo, naje atangarasiyo kandi. Uyo mugore n'umugore. None target ni iyi. Ahubwo nye by'ubuzima bw'igistar. Bwuza bibereyemo kwe. Nibe bya Satubina Black Nice. Mwitwa n'uzo yavuze ngo Esa bino biboro byabo biri seriye kuko na Mona Wada turi Gitega. Cyage tugize Gitega muri Zero Grosses. Dizono. Akaja kureva ngo Dizono uzokumva utakuzi nyene cokagira. Hari indirimbo yakozwe ya Dramati ari kumwe na Fernando ari kumwe na Rinoji ari kumwe na Yana za Risky. Yasohoka Masterland Estanishi Mona henda kugira okay ni Dramati Fernando Estanishi Rinoji Masterland Mona Warda undi ndega nabonye ba Dizono ba Dizono ku bantu bafatwa ku ngufu bakobwa Dizono iki ukuntu so rero ni na press twaduzemo yindi ari anye Gitega Abandi bigyoshe majiga zose cyo ndirimbe batu wese none segame n'ababanga kandi amen iyo ndimbi yaryoshe ikazosohoka ntoko ibintu by'abantu uze by'abadizono cyangwa ibiki n'ibiki so bari ndimba bakozwe n'abantu benshi yagiye kuvuga kwa YouTube bitabaho je yabonye aho ndibashimye ngo ntibiyumvira yaza gushira kuri Masterland TV Master Music TV wayibaye Master Music biga imengano yari yakoze igihe yari yagize ikibazo ku rubuga rw'iyo Ijasha kindirimbo yiyo afande projet Masterland acha fati niwe shije mubwiye ati wagwifusha kwa Masterland nyene posting iwawe abago kwa Master Music kugira ndirimbo igire Facebook ufata YouTube ifise ababone badashikanye 500 cha muhungu arabana biyumvira bafise wosanga afise target kuko rekana kweke nkuko aduziyo YouTube nyene wosanga ashaka kwerekana ibikorwa ijya YouTube studio nako Master Music iriko ibikorwa ikirakora kugira ngo aguma ari maproje ngo Masterland yavuye mu ndirimbo z'abantu buga basanzwe asa nkaho yabivuyemo byo kwira ubu ibintu by'amaproje yige maproje anyway rero ndirimbo ndimigeshe cyane kuri Master Music TV vuga izosohoka yakozwe na Mutoyi wa Ireland Doni Tordo video ya bien sana iri clean indirimbo irimbye neza kurase Fernando ndabwize kuya mu cyafise impano sana Estanish bro yarinjiye avuga ati umuntu dufise impano z'abantu iyo ndirimbo tuzagwara inki ucivugiza ngaho
irahari niki nta muntu ukoresha umwanya ndagutamo mukanya nyenda gutamwa urumva so rero tugeze igitega twaduza gucanga n'izindi ndirimbo tugeze igitega ushe mukuru wa Rukatsi Monia Fleur yamusanze igitega Rinoje Monia Fleur yasanze Rinoje igitega yaduze sangapi yavuye Bujumbura saa 4 z'ijoro hafi saa 5 yadushikire saa 8 z'ijoro igitega aje gusa ugira iki aje kura mugabo w'ivyo arimo aje gukora akazi ko kuririmba bukiye mu gitoro turamanuka yari ipakije yaduze imodoka nyene nziza yabo nyene nshuti yabo twagenda neje kutabatse n'ibitega habereye yiki byo byagenze ariyo mpamvu ndabwiye ko Rinoje na Monia Fleur babara mu nzimwe bibengeje ntumbatse hama rero ubwenge yamaze kutahura so majama kile Monia Fleur na Rinoje si base byatanguye kukoza ari base babigiye nyene mugo byavuye mu biseri byavuye mu biseri so rero byabo nukundo gwa Fleur naca numva n'indirimbo zigataduka burya bafite indirimbo nyinshi bafitanye kandi zinaryoshe bro ubwa mbere babigize ko base ubwo basore kindirimbo ubwo rero ndimbi gusohoka besha za ni base bakora muri true story so nuko akari by the way duhana congratulation kuri inshuti ya bose by the way muzo 6 wejo je kwa Mungu yagize dote yagize dote ku munsi wejo yagize na David namuhoza muzo hebanye kera yahari chumene muhoza waje hamwe muhoza inshuti ya bose abanye namuhoza yochagura kibe guheba Monia Fleur cyaje guheba muhoza acagura kimwe siko bikigiyaza ngaha anye Monia Fleur tuvuze ijambo muhoza yaciye ahinduka yaciye atukura ahubwo ngo afite inzobe navuze ikiyo cya muhoza ingene muhoza kari doga ukunuku kwa muzibandi bakwa bagenzi ku ngamo Burundi Monia Fleur yaciye ahinduka cyatukura bakomeye ngo tumvikana anavuga n'ijambo ati nimba yase gucunga umugabo weyiwe je ntancu nimba yase gucunga ofite tuko ndavuga tuti none wewe nshuti ya bose kwa mutwaye kwa nshuti ya bose takuwa manager bamona muhoza Godas aza kuba mu manager wa Monia Fleur avuye kwa muhoza Godas muhoza Godas na Monia Fleur ntibahuza kandi muhoza Godas yari amaze guhonga ibitari bike nshuti guhonga gute yahonze ibikini bike ena muri dictionnaire twibandaniriza abo yari manager wiwe ya telefone afite ni Godas yamuhaye y'amacuma 3 iPhone na nyene mu manager wawe tuza kumufata neza akabaho neza mugabo bo baca barenze mu manager baca nakunda buya Godas na ntuze Godas muhoza na mucuti ya bose barakunda ni bari mu manager gusa batagoye management bashije byo gukundana ayibona bahebanye ivy'inkundo na management kirahagarara yacigenda yose acaja kwande kwa Monia Fleur Monia Fleur akavuga ati none wewe ndanjuti yabo ntuze cyashavura muhoza ataguza ataka Monia Fleur Monia afasha mugihe ati zeze kucuka umugabo wawe je namwitore we byaranse ka je nikora akazi je namwitore muga ni yakunda na wewe uko nshuti ni ushobora mu ni toto town kweli bana Monia Fleur ararinda sana iri mutabone namu na muganga jewe sindiko tuweze kuvuga ikintu cha Monia Fleur na Kerina Monia Fleur afise kurinda cyane mugabo hambavu yaho nibaza ko bashobora no gusubira na nshuti ya bose na Mose kuko bashafite na masezerano yandi tipo rarota canke yes mutazi yagutu mbone urafisa akazi ayo makuru uzoyazane amakuru ni nayo ufite amasezerano yagutu Monia Fleur na Mose ako nashaka mema ahubwo muhoza na nunzi na muhoza na nshuti ya bose basa amasezerano yameze gute amasezerano afitanye na matoyi nta n'ikintu na kimwe yari jise kumagara mu Burundi amagara mu muziki wiwe kurabagere kuragenda nta n'ikirengico ariko umengo bari kuba kwa na Alan Derrill Godas ni wari kumwe muhoza mugabo si cyane ahubwo mutipe yitwa ya mutipe ari muri team ya mutima yitwa gute Chishad ya ni mana muri mana ya muti ari team mutima y'abakinana na team mutima y'abafana yitwa akunda kumuririmba akunda no mu ndimo zibaye ko description musi yo umukobwa n'umuhungu bose ari kumwe bose so rero gusa ntivyo kunda gusa wowe bantu n'amahera kuja ndagira amahera kuko kwa Monia